yari inama ije haraye habaye inama idasanzwe ijejwe gukurikirana abikorera utwabo. Inama abayijemwo bose bashimye kubera ko leta y'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi iko iratumbereza neza cyane bijanye n'ubutunzi. Hariho ibikorwa bimaze imisi biba hagati y'Ibanki y'Isi n'ayandi mashirahamwe ajejwe ivy'ubutunzi kw'isi kugira ngo barabe ukuntu igisata c'ubutunzi cyo kwisunura mu gihugu cyacu Burundi. Harabaye ikintu citwa muri mu Gifaransa diagnostic de l'économie, no kuvuga kuraba uko ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwifashe, bamenye aho bashobora guhera mu kugira ngo barabe imigambi yihuta yo gukora. Ivyo rero mu nama y'ejo kwari kugira ngo babishimangire bari kumwe n'aba basanzwe badusahiriza mu bikorwa vy'iterambere, harimo n'Ibanki y'Isi n'ibindi bisata vyayo. Icagaragaye nuko aba mu Banki y'Isi batashe banezerewe kuko ni igikorwa basanzwe bakora mu bindi bihugu. Nkuko muvyibuka hariho intumwa za leta y'u Burundi zari zirongowe n'umushikiranganje w'ubutunzi zaheruka i Washington mu nama ya bose ikunda kuba mu mpera y'umwaka kugira ngo barabe ibihugu vyose uko vyifashe mu butunzi. Ibanki y'Isi rero yavuze ati inama yabaye hagati y'Ibanki y'Isi n'u Burundi ni inama yanezereje abantu mu Banki y'Isi kuko basanze aho Ibanki y'Isi ibanza kubwira igihugu ati kora ibi nibi kugira ngo duhere ngaha, basanze leta y'u Burundi yarabitanguye bigaca bituma ari kubandaniriza igikorwa aho cari kigeze. Ibikorwa rero bigiye kuzokorwa mwari musanzwe mubizi kuko baheruka ngaha. Hariho iyi migambi yo kubaka ibarabara riva Bujumbura rije Gitega, baracari ku rugero rwo gukora ivyigwa, mugabo murazi ko ari barabara rya kijambere rizigwa kugira bigende neza. Hariho ibikorwa vyihuta bijanye n'uburimyi n'ubworozi, hanyuma hari n'ibindi vyo kubaka ibikorwa vyo bita les infrastructures, no kuvuga amazu rusangi y'uburaro, amabarabara, ibiraro bigenda birabomoka n'ibindi kugira ngo igihugu gihaguruke kigire umurindi udasanzwe. Kandi mu misi iri imbere muzobibona kuko leta ariyo imbere ibikorwa, ahasigaye abene igihugu nabo bakaja ku kivi. Biroroshe, si kimwe niyo leta itamba yirorera canke abene igihugu batamba birorera, ariko iyo leta yerekanye inzira yo gucamwo abene igihugu bagakurikira bica bigenda neza.